mutereze amaso inyuma gatoyi murabe Uburundi bwaho hambere hahise. Imana yaratugiriye akantu kuko abarundi twari twarahindukiye twese turibagira Imana, twari twaramaze guta umurongo. Imana kugira twibutse twabanje gushika mu magume amwe ntasubigwamwo atuma umurundi wese yiyumvira ati mbega nzokizwa niki. Sinzo kwigira mpengeshanya kubivuga. Abakozi b'Imana baricaye baravuga bati abantu b'Imana baroyehe. Muca mwumva Burundi bwari bugeze. Uburundi cyari igihugu cyatabagaye, ntaho cyari gitaniye n'iki gihugu batubwiye, ntaho byari bitaniye. Uburundi bwari bwarasinzikaye, ariko Imana iraducisha mu iforoma, ibanza kuducisha mu muriro gushika ata murundi numwe yasigaye ayo magume atamukozeko. Twese hamwe rero abarundi twese duca dutangura kwibuka yaturemye. Ivyo arivyo byose ingene twitaba Imana, ingene twitaba akamo k'Imana imbere y'igihumbi n'amajana 993, uno munsi siko twitaba ako kamo k'Imana, kuko twarabonye aho ingufu zacu zigarukira. Tumaze kuhabona turavuga tuti hariho abari bariziziwe na shetani neza bavuga ngo birikora. Abandi baja kuronderera mu bapfumu, mu bifyitirizi, ariko uburuhiro Imana irarondera abarundi muri twebwe nyene tuja gukabura abarundi.